umunsi araza kuba ma quart de finale retour mu gikombe cha Champions League. Barcelona baza kwakira Paris Saint-Germain, ariya kwa Borussia Dortmund baza kwakira ino equipe ya Atletico de Madrid. Ku munsi wejo City zo kwakira Real de Madrid, hama urundi rukino Bayern na Arsenal. Mu gihe ugize abonnement yawe uyu munsi tuvugana umwanya nyo kitwumva ushobora kuraba izo nkino na utoba ufisa gaseke karaba inkino. Rero korana Canal Plus rero kugira ngo bikunde aharenda kugire yuko si Champions League kuko muri weekend ku munsi wa Mungu kabisa bizoba ari bicika cyane. Real Madrid zoba yakiriye Barcelona muri El Clasico. Rero sino kwifuriza yuko uri umukunzi w'inkino wosiba kuraba El Clasico iri mu giye kuza, iri abakinyi bari mu bihe vyiza bya Barcelona, abakinyi bari mu bihe vyiza ba Real de Madrid. Rero nta kindi no kwifuriza yuko utokorana Canal Plus ugire abonnement yawe byihuta. Inkino z'amaboko basketball zirahari, ball ubunye tugiye kwinjira muri ball hariya, bizoba bikomeye cyane. Playoffs za NBA imigwi iko rarondera kwinjira muri playoffs na play-in uyu munsi baratangura. Hari inkino z'yo program ku bakunzi ba basketball. Tennis nabo urumva ariyo ATP 500 ya Barcelona nayo nyene mu mwanya mu gihe gitonya cyane zo bitanguye Grand Prix ya Chine muri Formula 1. Birumvikana abakunzi b'abanyonzi batwa tuduga twihuka bari aba Lewis Hamilton cyo kimwe na ba Max Verstappen barabandanya ukuri kwamye, ariko kandi anajyahiganwa ry'amakanzu ya Arabie Saoudite nabo nyene babandanya ukuri kwamye. Nivyo rero n'amafilme, amadessin anime kubana, amadocumentaire, amakuru, abakunzi b'amakuru za France 24 yariya za Info Afrique 24 naho nyene nikuvuga ngo ibintu byinshi cyane. Amasheni 9 yose baratuye mu igiswahili. Abakunzi b'igiswahili rero nimwibaze ngo Canal Plus ivuga igifaransa cyonyene n'agaswahili keza. Amasheni 9 kabisa baramaze gushiramwo kugira ngo n'umundi wese atumva igifaransa cyanye icongereza yisange ari mu munyenga w'amasanamu asukuye kabisa ku rwego hejuru rwa HD. Korana Canal Plus rero ugire ukunye uje muri Play Store telecharge ino application ya My Canal, amushiramo amakordon baza kubwira amahita par etape wuzuza kugira ngo ugendane na My Canal canke Canal Plus muri telefone canke mu mashini aho ugeze hose ukaguma wirabira n'ibiganiro utaravye byagucitse, amafilme yagucitse urasubiza inyuma. Niho wonyene bishoboka yuko usubiza ikiganiro nyuma mu gihe ukoranye na application ya My Canal. Nivyo ni vyiza rero vya Canal Plus nitworeka kuba turi babwira kugira ngo namwe mwiyumve ko mutarabashitsi muze mube abasangwa ba Canal Plus. Hama n'amadekodera arahari kubashasha, inoti 50 nivuna akabisa ukaca wirabira amasana mu meza cyane. Ku inoti 50 barateye kwishoka. Nuko raho sandi ni muri Canal Plus. Reka rero tugaruke ku bakunzi wacu batubwira ati tubwire ivyerekeye Barcelona na Paris Saint-Germain. Hari kwavuga maki ni byinshi byavuzwe. Dorcas ubona yuko urukino rwitezwe cyane gose, ubona yuko umugwi wa Barcelona wa FC Barcelona watangaje umugwi wa Paris Saint-Germain ku rukino rw'ibanze kwabaye ku munsi wa gatatu uheze, aho rero umugwi wa Paris Saint-Germain wo wavuga ati tumeze neza, turifitiye uwiswe Kylian Mbappe, turifitiye uwiswe Ousmane Dembele, turifitiye abandi bakinyi bakomeye bashobora kumerera nabi umugwi wa FC Barcelona. Ariko FC Barcelona siko vyagenze. FC Barcelona itawukana amanota 3 ko ruvuga itawukana intsinzi ku mugwi wande wa Paris Saint-Germain. Batabavuga ati turakabisa turakubiswe impande y'abapfasoni bacu ndetse n'abana bacu. Kuri no munsi rero umugwi wa Paris Saint-Germain wo wamaze kwishikira hariya i Barcelona, hari i Catalogne kabisa. Ubona yuko urukino isa 3 ruzoba rutanguye. Dorcas ni vyata kuvugwa ma conference de presse atandukanye babaza abamenyereza batandukanye. Duhere ku mumenyereza hariya umumenyereza yiswe Luis Enrique, we avuga ati urukino burya inkino ziratandukanye. Nimwibaza ati nivyo Paris Saint-Germain ntiyari bwigere ntirigera itsinda urukino gusubiriza igihe yatsinzwe urukino rw'ibanze. Ati birakunze kwigora, ariko ati imyaka ibihe birahinduka. Atari ko cyo twiteze abakinda bafise ameze neza, nditeze yuko ndetse n'abandi bagarutse ndavuga nka Ashraf Hakimi. Ati ndazi yuko urukino turaza kurutsinda biragenda neza. Kubgawe uravye Luis Enrique uko ameze nivyo n'umumenyereza sanze uwo mugwi, ariko kuvyo twabonye
byari bitandukanye n'ivyo abantu bavuga. Bon ni navyo mumenyereza ku munsi weje yavuze ati nous devons nous relever itigura neza yuko bategerezwa guhaga gusubira kandi guhaguruka inyuma yo gutsindwa bakaryama biraza kubasaba yuko bibagira urukino rwa mbere rw'ibanze naho biba bigoye kugwibagirwa kuko ati faut montrer la vraie visage y'ico turi faut yuko twiyerekana tukerekana nimba koko turi Paris Saint-Germain ishobora kuza kuremonta igitsindo kimwe badutsindiye muhira iwacu gusa nkuko bari kwarabivuga kiki si Paris Saint-Germain yonyene bigora mu migwi y'abafaransa yose muri izi nkino za Buraya imigwi club français za muri kahise zageze ratakaza amacale muri mu bikombe bitandukanye yaba Europa League yaba nino Champions League bisigura neza yuko match ya mbere bayitakaje nta clipe nimwe iragira remontada bisigura neza yuko na Paris Saint-Germain babyibuka babikora ndavuga itsinda bine kubusa mugaba bakabakorera ko remontada ariko kuri club français nta equipe nimwe yo mu gihugu cyo Bufaransa iratsindwa urukino rw'ibanze mu nkino za Buraya iragarukana ikagira remontada ikahindura ibintu rero nkuko yabibajijwe no mugabo ni Rizanirike ku munsi wa 11 niyo yari muri conference be na Achraf Hakimi yarabajijwe ati urabizi yuko mu mateka ya Paris y'imigwi yo mu Bufaransa nta mugwi urashobora kuremonta ati nico gituma mpari nico gituma turi Paris Saint-Germain kandi fisa abakinyi babishoboye kuremonta igitsindo kimwe no kuja gukreya ikintu kizima gutahana inzinzi i Paris twikuye Barcelona rero bisigura neza yuko numwe mu bagabo tumuzi yuko yigeze ku niwe yazanye izina rya remontada inyuma yaho Paris Saint-Germain yari kwatsinda bine kubusa hari muri 2015 equipe yiwe yaramenyereje ya Barcelona yatsindiwe kuri Parc des Princes bisindo bine kubusa garutse kuri Camp Nou batsinda ibitsindo bitandatu kimwe babarabandanyije remontada itangura ngani yo zina rya remontada ryatanguye kuvugwa cyane bivanye nuko baromonse ibitsindo vya Paris Saint-Germain ariko uyo mugabo nyene yari ku ruhande rwa Barcelona agarukana novuga icizere ku ruhande rwa Barcelona uyu munsi ari ku ruhande rwa Paris Saint-Germain yamaze gutsindwa mbega uyo mugabo nyene ico giye Barcelona ngira niyo remontada ya mbere historique bazo kwa mabibuka nta indi remontada historique Barcelona akora uno mugabo yayitanguje arabishoboye kubikora hariya kwa Paris Saint-Germain byose birashoboka gusa kiki nyuma yaho gusa iyo twavuga yuko ni kintu kitameze neza kuri Paris ni ibiharuro bitameze neza nkuko ariko aravuga yuko batanguriye kuri ibintu biri negative ku ruhande rwa Paris Saint-Germain nico kintu ca mbere yuko nta club nimwe yo mu France ira remonta igitsindo mu gihe yatsinzwe ariko ikindi naco bavuga bati ikintu gitanga morale ku ruhande rwa Paris Saint-Germain wakivuze igaruka rya Achraf Hakimi yatanga morale kuko siyo yari mu rukino rwa mbere igaruka kandi ikindi naco Barcelona niko ikinira hehe kuri Camp Nou iko yakirira hehe kuri Montjuic iki kibuga cyabo cha Olympico nico bariko barakirira kandi amatwi makuru avuga nuko icyo kibuga nikete ko abakunzi ba Barcelona niba ariko baraza kwarabira inkino nyinshi ku bice byinshi by'abakunzi ba Barcelona kuko barabizi yuko kuri Camp Nou ni 185 by'abantu bicara neza kuri Montjuic ni 150 ariko barakubwira yuko mu bantu bagize basavye kuzora inkino za Barcelona kuri ico kibuga kuri ico kibuga cyakiri 150 ni 135 gusa wumva yuko mu 150 kiki 135 urumva ko si abantu nibaza kuba benshi ambiance urumva ambiance raza kugabanuka sico kimwe no kuri Camp Nou baza nk'ibihumbi 60 ugasanga ba Paris n'ibihumbi 200 uyu munsi aza kuba ari ibihumbi 35 ushire ko abo ba Paris nabo nyero igihumbi n'amajana 5 nibiza kuba ya ambiance niza kuvibra cyane ariko gusa rero urumva ku ruhande rwa Paris Saint-Germain bishimira ivyo ati garuka rya Achraf Hakimi en plus de ça devise umenyereza Rizanirike ariko kandi bakavuga bati burya Paris Saint-Germain kugira ngo irindi inagira remontada nuko bategerezwa kuba afise iyindi sura y'umugabo yitwa Kylian Mbappé yagaragaye wango Kylian Mbappé yagaragaye kuri Parc des Princes siyo bifuza hariya kuri Montjuic nico ngenga ko Dorcas ubona yuko Rizanirike we ifite icyizere ati match twakinye nivyo ntiyadushimishije uko twakinye le résultat ntiyabaye positif kuri twebwe nubwo twarashokina neza ariko ikintu ko kiragaruka Dorcas kubamenya shimakuro mu Bufaransa una munsi bose bavuze bati amaso yose tuyahanze
uwiswe Kylian Mbappe ati match yadukiniye match are twaramubuze photocopy yaratubabaje uno munsi nabonye uwiswe Jaburo teravuga ati jewe kugira ngo nzomugire Romerjwe wa Paris Saint-Germain nuko iyi match kabisa ayikina niyaba apsa azoba anyeretse yuko antakira kimwe ariko abamenyesha makuru nabone ata babajije uwiswe Samir Nasri ati none ko mu hanze amaso gose Kylian Mbappe Dembele nashoka ati Dembele ni Dembele nyine Dembele ati Dembele numukinyi mwiza ati gusa iyaba afise uguheraheza kwa Kylian Mbappe ndavuga bafise finition ya Kylian Mbappe abari Dembele wa vrai wa bien atako Dembele hafise finition ya Dembele nyene mugabo yarabigaragaje niwe je novuga ku ruhande rw'ubusatirizi kuri match ya mbere je novuga ko ari we yabaye mwiza n'umukino ashobora neza ariko datake yabo ariko guheraheza finition yiwe wapi bo bishoboka ko ashobora kuba mukinyi nta mukinyi yarazi nta muntu yarazi yuko Vinicius Junior yobaye ko yova yo isigura neza yuko na Dembele ashobora guhinduka pourquoi kutavyerekana bakina na Barcelona mu guyahozemo rero gusa iki kintu nico ndavuga ni bujya kwizera umukinyi umwe si kintu ciza ndiko ndabona ku ruhande rwa Paris Saint-Germain kuko baramwize Mbappe kuko yabikoze muri 2021 yarabikoze atsinda ibitsindo bitatu kuri Camp Nou ico gihe baravyibuka yuko ntanene gihe gihe ca Covid n'abantu benshi n'abarorezi benshi bari bahari ko yarabikoze arerekana yuko ari Mbappe igihe ca absence ya Neymar yarabikoze rero iyo sura niyo abafaransa bagumije bavuga ati uno mugabo uno musore ashobora guhindura ibintu ari wenyene ntakeneye abandi baza kumufasha ariko tugaruke tuvuga yuko burya nawe mu biharimo kiki nitwo vyirengagiza ari mu bihe bigoye nagiye kubona uwitwa Adil Rami bahuze bakinana n'umwari nawe yari mu bakinyi batwaye igikombe ca mondial muri defense y'Ubufaransa unona we ni champion du monde Adil Rami uramwibuka niwe yavuze ati umukinyi nje ngo situation Mbappe ariko aracamo jewe nk'umukinyi ndayitahura umukinyi ikintu ca mbere abakeneye ni confiance no kubona yuko akunzwe muri ivyo byose Mbappe muri zino nkino ziheruka kuva bavugiye yuko azova muri Paris Saint-Germain ntavyo ariko arabona nta mukinyi yoza gutanga ivyo adafise ngo umukinyi cy'umuremyemwo nico azana ngo uyu mugabo rero Mbappe bariko baramukuramo ivyo byose ngo ariko aribona yuko ntariko arakundwa ugukundwa ko aravuyemo na muntu numwe umumenyereza wiwe yaramutakaje ko ugo rukundo amashira ko yuko niyo confiance sumukinyi bavuga ati none nayegahezwa dofise cyo kimwe no mu nkino ziheruka bavuga bati Mbappe we ekipe iri mu maboko yawe byanze wowe byanze ni ekipe turafuye rero uyu munsi nivyo bariko baravuga ati uno mugabo nivyo twoba turiko turamubifuza ko ivyo tutariko turamuha rero urumva abantu bariko ibivugwa ni vyinshi rero tuzi rero mbega ku ruhande rwa Mbappe afise gusiga iki muri Paris Saint-Germain kuri urukino rwanyo kuko niko rukino rusa n'urwanyo mu gihe wowe wasezerewe muri Champions League rero baravuga ati ariko yuko haba copy originale ya Mbappe twabonye kuri Parc des Princes mu gihe babifuza yuko babandanye baratanga uburorero ati Mbappe wenyene bivanye nuko afashe mu gihugu cyo Faransa uravyibuka ari umunsi bitsindo triple yateye Argentine bari mu gikombe c'isi ubuheruka muri Qatar ati numukinyi umwe rukombe mu gihe ari mu bihe vyiza mu gihe abishatse ashobora guhindura urukino rero nituzi urabona yuko urukino abafaransa bose match are biteze Mbappe bari amasosa kuri Mbappe ariko bakibagira yuko uwiswe Xavier Hernandez nawe avuga ati nivyo yamaye dukoze mu jisho kabisa uyu mukinyi ndamuhaye Jules Koundé ati Jules Koundé uramenyereye ni umufaransa y'uwanyu parati padatari ko wewe hariho kuvertire zande z'abandi bakinyi twabonye uyu musore yitwa Pau Kubarsi umwana akiri muto cyane ku myaka 17 amwugara kabisa kuko Mbappe hari gihe ku ruhande rw'ubamfu arondera kabura araje ku ruhande rw'iburyo bikanka ukona yuko ashaka fo bamugiriye yaronse umupira Mbappe aranyaruka ariko n'uwiswe Ronald Araujo nawe arafite ka vitesse ariko Sevre ntibinganye rero izo kuvertire zaba kunda umusize yabaje kukuva uwiswe Ronald Araujo ugasanga we bamusize ampake biranse yuko ashobora kubara aronka kanya Dembele nawe yari yabaye futi mu cyo cyambere icya kabiri Dembele avuga ati nta wundi ashobora kudeblock ibintu ni jewe Mbappe bamwugaye n'igisino yatsinze gitsinde kuri koti ya Mbappe byumvikana yuko no munsi Mbappe Luis Enrique avuga ati reka basi turabe uno munsi ndisire avuga ati reka turabe c'est vrai wageze anti Mbappe
reka ndonke iyindi solution no mukinisha kugira ngo ndabe yuko ashobora kugira icyo dukoreye kuko uno munsi uri kuraraba abiswe ba Asensio bari futi uyu munsi ho biraboneka yuko Asensio atazana no gutangura uwiswe Barcola yinjiye wa kuko urumva ni na attack bariko baravuga ati no ligne d'attaque hagati ya Mbappe Barcola na Ousmane Dembele nishoboka hama hagati wa Renan Zaire Emery arashobora kuza nawe nyakatangura nyuma yaho kandi Achraf Hakimi ashobora kuza rero kikije ikintu kimwe mvuga nta mu defenseur ashobora kuba ari mwiza bivanye na match y'uyo munsi ngene yamukundiye burya sifa za defenseur suko atsindwa siko birashobora gukunda ugasanga uyu munsi match yabaye nziza burya Jules Koundé ujye ya defense match ya kuri Parc des Princes ko twari tusanze tumuzi ubujye tumuzi tuzi ko kurugiye ruhande rwo kuzibira cyane yaraho akuze kubikora ubwo match araho igukundira araho match kwankira tuvuge yuko bajya ba defenseur ba Barcelone bahuye n'umunsi mu peut-être wa Mbappe uyu munsi rero twitege kandi kuba kunza wa Barcelone ko Mbappe yoba ari no muri ivyo bihe bibi gusa kuko araho uza mu bihe vyiza witwa ngo ni defenseur mwiza ugahura no mutatirize nawe ari mu bihe vyiwe akakumara amaza nuko twama twabibonye rero icyo mvuga jewe ahubwo je sinoshira inguvu cyane kuvuga ngo Mbappe ari we biteze kurukiza ariko ibeje collectif Barcola akine Ousmane Dembele akine na Mbappe yitanga mu burya nasanze ujya uyu Mbappe nawe niyo bari pression nyinshi bagwa bati ni wewe bitwara bibonye kuri Neymar muri Brazil 2014 ati na wundi imipira yose yaca kuri we niwe ya crée niwe yagira amaze kuvunika twarabonye Brazil uburyo yakubaguwe na Allemagne ibitsindo ndwi kuri kimwe bisigura ngo jewe ahubwo sindi ko nda equipe ya Barcelona umunsi ikintu mbuga yuko bateye ku imbere bari je collectif uyu munsi si Lewandowski tubona atsinda ariko warabonye urufunguruzo aho rwaje ruva Rafinha twari twiteze kubona Lamine Yamal si twamubonye urufunguruzo rwari kuri Rafinha rero bisigura neza yuko burya niyo mvuga neza yuko Xavi yananiye umugabo yitwa Luis Enrique yaramukenyuye bari bazi ko ari Lewandowski na Yamal mugabo Yamal uwo munsi yari futi nimba ari Barcelona yari kuba yiteze gusa kuri Yamal itari ifise urundi rufunguzo ngo gwa Rafinha twakubona Barcelona itsindwe ibitsindo kuri Parc des Princes ariko uyu munsi cyo vugira equipe ya Barcelona uburyo sizi kuko urabibona afise yo Felix aratsinda Rafinha byo vyinjiye bigakunda aratsinda Ferran Torres bimeze neza iyo niyo novuga je d'équipe kuronde gwa Paris Saint-Germain uraboneka yuko mu gihe cyose Mbappe atameze neza equipe ya Paris Saint-Germain irakubagurwa equipe ya Paris Saint-Germain nitsinda uwiswe Mbappe turavye muri championnat turabona yuko uwiswe Luis Enrique we avuga ati uyu mukinyi nivyo ndamukeneye ariko no munsi dafise ekari ikomeye ku mugwi wa kabiri meze neza ukabona yuko ntariko aramuha wa mwanya ahora aronka mu misi yahera arashobora kina 60 minutes 70 minutes akamukurayo uno munsi ivyo rero nivyo byamugiriye ko handicap abona ati ego uno munsi ntariko aramparura muri inde muri effective yiwe kuko mu mwaka uza ndagenda ariko gerageza kumenyereza abana nyene ba Barcola n'abandi uno munsi narankeneye eske Mbappe ubwiwiwe wewe wavuga uti mbega uno munsi niyo nyetse ko nkeneye ahandi ahora nkura nshaka kiki uko turemwe burya nesanga bijye ibisikiye Mbappe byo shikira nundi wese ego umuntu amaze kubona ati reba basi n'abakinyi basi bataza nka Arda Güler kubera ko batakimwinjiza uyu munsi yamaze gusaba agire gute ahisohokere ati ni minota 5 nta muri ko muramba burya umukinyi amaze kubona yuko wewe utamukontako naze ngo yitange rero yiko birashikira Mbappe nituko turasigura performance contre performance yiwe ariko je mvuga ni harimo n'uruhare kuko benshi n'abafaransa barabibona harimo n'ukuboko kwa Luis Enrique yuko contre performance za Mbappe uyu munsi harimo uruhara runini rw'umumenyereza rero uyu munsi nituzi rero yuko Mbappe aza kuvuga ati pour mon propre compte kugineza yanjye ngiye gukina hehe kumukeba byeto zoba ndi ku ruhande rwa Real Madrid ifo yuko rigaragaza ko hariya muri Espagne na cyane muri kijya gisagara cha Barcelona aho rero nivyo twizere ko ku ruhande rwa Mbappe ashobora gukora ati kuko yaravuzwe vraiment yaratuswe ibinyamakuru byo byegere Barcelona byategezwa kumuponda ati hera wa mukinyi ku Barca murabizi udufoto baravuga ngo ahese Mbappe ngo yamuteruye ngo yamugize gute utwo tuntu twose uri umukinyi gusikiza cy'abakinyi baba professionnel critique ku ruhande rwabo zibatuma ahubwo gukora niko
contraire y'uni wacu je yumvuze ahubwo ndacika intege ariko hari iburaya nico bahembegwa ego wowe uvuga uri Mbappe mwiza iyo watsinze ariko iyo Mbappe udatsinze uratukwa ukamba ikubara ati ikibana equipe wowe niwo watumye bibyanga byagira gute rero Mbappe birasa kumusaba yuko ahoreva niveau yiwe yerekanye kuri Parc des Princes kugira ngo bitege Paris Saint-Germain ziza kuba iri hariya kuri Montjuic ariko ivyo byose navyo biraza kudependa niki wumvise n'umugabo yitwa Xavier Hernandez ati equipe ya Paris Saint-Germain ni nziza kandi ni iri favori urumva yagerageje kwikura ko pression iri favori bivanye nuko nabizitwe muri Barcelona twifite ibibazo by'amafaranga n'abakinyi de classe mondiale twigeze tugura ariko bo bari bafise ubwo buryo barazanye usubande mbere barazanye ku rupapuro nibo tubona bari favori twe tuzogerageza tuzogerageza dukine notre jeu amaturabe yuko tuzobandanya gusa dutsinda nakuze Pedrati ikigaragara nuko Paris Saint-Germain uko bimeze kose match nirahera natwe go bwacu match nirahera dufate yuko ino nayo ni indi match dukeneye kwa manota intsinzi rero nibaza ko ku mpande zose kiki ahubwo je mvugani ahubwo ku ruhande rwa Luis Enrique afise pression nini ya cyane gusumba Xavi ko baba kuba yakuye intsinzi à l'extérieur ari muhira ico riyo ni avantage nawe wagaragaje kuko agaragaza kwerekana yuko ari Paris Saint-Germain n'ubundi iri favori kandi urumva baratsinze urumva ni ya diplomacy umenyereza adashaka kwishira hejuru yigaragaza yuko akiri munsi n'ubundi urumva zari afise experience imbere yanje ujya ndamwubaha nafise Godin nga muri Barcelona turamwubaha ivyo yasize akoze ibiki byose urumva agaragaza nyene kuvuga ati reka je manuke naho byoshika tugatsindwa ariko je ngume manuka bigaragare yuko ari we akuze n'ubundi bivanye n'ibikomba afise gusumbawe n'urukino rero je ku ruhande rw'uwanje mbona cyane ku ruhande rwa Paris Saint-Germain nituja hirya no hino ruza kwa gugariye kuri Mbappe nyene Mbappe ukoza kwa fisha cyane gose mu rwa Paris Saint-Germain abafaransa bose shafa kiminitezi bitangaza ariko byose mwatsinzwe inyuma mudafise imbere utsinda ari en confiance aho ndabona yuko Barcelone muri demi finale bashobora kuyaje mu gabo agatanga indi sura we Mbappe kazoba ari mwiza yego ibintu bashaka guhindura Mbappe ari mwiza nta mugwi numwe atotsinda kandi uwo